Nigute nigute? Ni sawa Tuze neza. Ego. Kazura karimbeje? Basha ndakariko kabisa. Amakara mbuso ngurisha gute? Basha kadogo ni simire kwe. Akako siri simire? Simire. Amarundi canke amakongomani? Amarundi. Hama akonako? Kwari we urumva chatura batugira nk'icatanu. Akari konyene? Konyene. Catanu. Nshaka usigurire neza. Icatanu arako onye. Akanya 1500 c'amarundi. Hama ari uwo mufuko na. Canke umufuko ntugurisha we. Umufuko ndagurisha karibu. Ugurisha nga? Umufuko ndaguha kuri 60. Umufuko waruguye 340 usigaye gwa 60. 60 kubera ikinone vyaduze gose. Gisanzwe ubi bintu byarabuze kubera azi yuko amakara ava ruguru ngaha nta nifuru zihari ngo duturirireho. Ariko igitoro bukira hari amakara yaduze kubera atagitoro cyagiye ariko igitoro kirahari. Igitoro kiriho mugurumva bisanzwe ino nta nibiti urabona bihari bavuga ati biti hari ahantu biteye bibiti kubisanzwe biterwa ruguru. Amakara baturira ruguru natibe tuyabona ajuku nico gituma urumva bizimvye. Urazi rero. Yego. Urampimira me thanks amasho tushaka kwa twari tuganire sivyo safi amasho tuganira amiri senke amiri thanks akore ayo akaba ari amiri thanks ari yo ya ni amiri thanks shanga mukadobo tura kanda nakongere kubera Navuga ngo ngenda kuzi aya makara nibiharage ntivyoshe ibiharage ntivyoshe oya none ahabona woteka ibiharage bigasha hama ugateka kandi n'umuceri kubisanzwe ni sauce kubisanzwe turaba basi wongere kongeze kwa yandi wongeze kwa yandi mahera ndagukwirize nka 3000 ibaze ku munsi ngura amakara y'ibihumbi 3 mu kwezi nzobaguze amakara yanga mu kwezi na mahera menshi mugasi hafi ibihumbi 100 Magasi cyane hafi ibihumbi 100 amana guru uyu mufuko bimwe 60 sinzokoresha buri kwezi kose bashi kwezi koshika mugabo Ziza oguru kucanke ukaraba kaguru umufuko oya nguzu kubunyega erega nimigema biko muranyungukira ko cyane reka ntacu twa tuganire hama twicare hehe none kogome ngo nufite nano ho kwicara yes umeze neza rero ashana kuri genda shimwa bon tubona ko kuramutsa abantu bako badukurikirana muri umwanya abantu bashobora dukurikirana kumbure ariko banza kwanza baramutsa Amani sawa sawa batama hiyo agenda habona cyane umeze neza rero agenda shimwa umeze wakwita gute Evanta Elvis Nduwimana Elvis uvuka he Ukaba Kayanza majaka Komine Rango ndahabona hari anya ubu ni hegeranye na Butaganzwa urahazi Butaganzwa ndahazi tuzehe neza na neza zaho bitwa Imunyinya Bwiza hose ndahazi handi hamwe Nyarura murahazi Nyarura ndahazi cyane waramaze kujayo cyane gose ukinira umupira cyane ukinira umupira yes no munsi tugusanze ngaha ni muri Miruware ni mu Buterere ni he ni muri Miruware ni mu Buterere muri quartier Miruware ariko harasinzwe hitwa Miruware nyene buti ni muri Miruware bisikura ikibuye Miruware ubishoboye yoba ari nk'ikaritiye nyene y'abantu baguza tunga oya ijambo Miruware ico risigura Miruware shaka kesiringe none uba muri quartier utazi kweri nico bisigura birashika quartier uba muntu ntubuzi ingene donc izina risigura Miruware ariko tubali nk'ikiyo sinzi yes uba muri quartier bavuga y'ababosi cyane aho kandi usanzwe ukora utwenga kuko tuye dutangure kwanza na Elvis yamanutse gihe mu gisagara hano sedemi event ubu nyina amazimya kintu ngahi Bujumbura wamanutse uje gukora iki koko ni ikintu cyo kimanukanye cyari iki nige kintu cyatumye uvuga ati tereka amanuka Bujumbura ikintu cyatumye amanuka Bujumbura amashuri yarananiye nyene cavuga ati reka zo gupambana n'ubuzima ari Mumahanga jewe na mu mwaka w'8 ari mu mwaka w'8 none nkubona utabugira uheze oya udisha amashuri yahejeje reka cy'amashuri ni hatari cyanye nguvu kubisanzwe umvuze agemo ibintu by'ingufu byasa yes ikintu cyatumye uvuga ati jewe rero ubonye ngomba kuja kurondera ubuzima Bujumbura naho ngahanye bitari bukunde n'igiki
nigi ikintu cy'amafaranga urumva nasanze kwiga naho bitojana n'ibintu by'amafaranga ariko ari uvuga ati reka yemba nze niga amanzondera amahera mu nyuma oya nasanze ahubwo niyo naho nize iyo meya sinari kwiga kwera imyaka nataye ku ishuri niyo myaka nari kuronderamo amafaranga none burya umuntu yagiye ku ishuri yarataye umwanya oya ntiyagutaye umwe wese urumva n'ivyiyumviro vyiwe none ubu ntibibaza yuko ayo mashuri umunani ufise bibaza ko hari ico yagufashije kugira ariko aragufasha ubone yego je birashikanye nakari karamfasha ubwo urumva je nabona yuko ntorenzayo niyo mbona je nari nkwije nyene numva yomfasha acitse intege hakiri kare oya ndi kwera urumva ibintu by'amafaranga navyo ni hatari watangiye kundira amafaranga yo mukanga hampebeye kwishuri umuntu uvugeze mu mwana aravuze ati je nkeneye amahera rero kurondera amahera hamwe n'ishure ibintu bibiri ntibishobora kujana fuko mpeba kimwe manje kurondera ikindi urumva sinari kubifatanya ngo bikunde ntizari gukunda cyari kubishoboka ucurafata ingingo yo kumanuka ibujumbura ukimanuka ibujumbura washikiye byari bimeze gute mbega byari byoroshe ko nkimanuka ibujumbura ntibyari byoroshe kandi umva nari ko mpigana n'ubuzima wamanutse washikiye he byagenze gute cyane nashikiye hiyonya muri bubanza aho bita ku muzinda washikiye bubanza make ntwashikiye ni bujumbura washikiye bubanza nashikiye bubanza hamuza gushika ngaha mu gisagara rero guterera mu gisagara nyene narashitse urumva narakoreye ku muzinda nyene ndakorera nyene kidogo hama navuga ati reka shiki mu gisagara gari n'inyuma y'igisagara ntovuga yuko buri mu gisagara havuze ati reka je negera igisagara shiki ngaha nyene mu gisagara daharana Uchanye nani shikira mi business yo kudandaza amakara. Mi business kudandaza amakara. Niho nituri. Ugishe ngahi Bujumbura. Waruzi icuje gukora neza neza. Umva je nashitse ku muzinda nyene akazi nari nje ko ndagakora. Wakora iki ku muzinda? Ku muzinda ene ukora ibintu cyo muntu uze muri restaurant. Yes. Kandi ku muzinda ya restaurant menshi. Ni menshi cyane. Amalenda ndakora cyambuga ati reka ko numvisa kandi kazi kini Bujumbura. Reka nturize Bujumbura naho enca ndaza cyashikira mu aka kazi ko kudandaza amakara. Nivyo washikiye mu ngahi Bujumbura. Umuntu wese iyo gishiki Bujumbura ibintu biramugora. Cyane. Kwanza gushikirwa n'ibintu bitangura kumugora. Ugishi Bujumbura n'ibintu bikwanza bizakugora. Ashikiye kubisanzwe nta bintu byinshi byangoye kwera urumva nashikiye kwa aka kazi nye. Nta handi hantu wigeze uja avuga ati ngushike kuri kano kazi gusa. Nashikiye kwa kanye naho mbiriye ngaho ku muzinda. Ni umubose guhamagaye ati ngo nkorere. Ni umubose yampamagaye. Ati ngo nkorere. Ati ngo nkorere ndakwereka akazi nkorere. Ntaruzi uje gukora. Oya kubisanzwe yankoye ku muzinda avuga ati ngo dandaza amakara. Then cyana gashikira ko cyashika nkora. Ngaha nyene? Umaze imenga gukora ngaha. Ngaha? Aho mwakubwira ukwirubura mu amezi 3. Kuva ko umaze amezi 9 ukorera hano onye. Yes, umuntu ariko araraba umengo nakazi abantu bose batubahubwa gukora mbo yuko yogenda kwibarabara akicara akazara pimira amakara abantu umengo nakazi gasuzuguritse. Wahevye ukemera gute uravuga ati jewe kanje gukora kaya kazi ndazi ko ejo cyangwa igihe ndazi ko bizogenda neza. Nigica tumyumva ko ufata ingingo yo gufata gukora kano kazi. Yewe. Wowe ukora aka kazi navuze ati cyaka kazi kubera mbona ati nije ni meze nk'umuntu yigenga mvuga ati ndadandaza hama numvise ndushe mvuga ati reka manze ndaba ahantu nicare nduhuke cyo gituma navuze ati reka genze gukora iyi business. Yes. Akazi kose kamagafise intambara. Yego. Intambara nyohuye wasanze muri kano kazi naka. Cyaka kazi nyene nasanze akazi kameze neza. Intambara mpizi buruko vyogenda kose. Yakwera navuga. N'ubu nyene muri ayo mezi 9 umaze. Ngombwe yuko utekanye atanigira kimuri giruhura n'igisanga. Urumva igisanga nticobora mu gapana kinini. Gisanga je bisanzwe nta gisanga kinini je ndahura. Muri kano kazi. Uwatanguye bakora ubuzima burabandanya amezi 9 ubunya araheze. Ariko kandi umuntu wese ahava akagera abafise intumbero yiwe abafise ashaka gushika. Intumbero niye. Jewe. Imbere yiwanje. Ko je mbona ibintu nkeneye hari gihe bizoshika nkabikora ngaha nyene. Nico kintu wizeye. Nico kintu nizera je kwera ndadandaza nizeye. Hari abantu benshi babasore amanuka bava ruguru bajinga Bujumbura ariko bagashikira mu ngeso z'ibintazi mu ngeso zitandukanye mbi ariko yo wafashe ingingo uvuga ati jewe reka nkore kugira ngo ntegure Kazoza Kiwanje. Niki ushobora guhanura kwanza ubwo rukoro badukurikirana ariko kandi rugendera mu ngeso tani nziza iyo rugeze mu gisagara ca Bujumbura amarigara n'ibindi. Marika. Nani candaba
marigara nkayirinda ico hanura rero Burundi gwaru cyo nabahanura urumva ikintu nahanura ndavuga ati jewe umuntu yoronka akazi umuntu amwizera yogakora nkuko baba mwizeye kubera je kuba naragiye kwa aka kazi kuri icembo ndiko nagakora neza ata ibibazo byinshi niteza ariko hari igihe ubura n'umuntu akwizera ukabura aho uhera rero bituma ibe intandaro uvuga ati reka nje mu marigara nje mu zindi ngeso zigiye zitandukanye ariko umuntu kuko atari byo yarashaka bishobora kumuhanura n'iki ikintu cyo namuhanura ikintu namuhanura nyene kwirinda ayo marigara kubera urumva ugiye kwirigara bamwe baravuga ati koriki abandi ati koriki kumvuri ati ngo nakwihera akazi keza ati kajya siko nawe urumva uyirinze ayo marigara urumva uba wirinze byinshi uba wirinze byinshi namuhanura rero umuntu marigara urabakaza arayihoza gikegi ego kudandaza amakara ntivyoroshe ariko kandi narijya ubunya amakara yarazimvye ari igitoro ari ikintu cyacu cyose umufuko w'urugo 40 w'amakara ubunyugurwa 60 uvuga yuko uko biri kose biragoye hama rero uheza ukiyungunganya gute muri bwa buke uronka nimba ari gufungura nimba ari kubaho nimba ari gasabune urungika muhira nimba ari amavuta urungika muhira uheza ukiyungunganya gute je mu kwiyungunganya urumva birashika nyene adandaza urumva ngaho harimo ibintu by'incenga we sinzi yuko abibonye ari amwigonira ziri je nkeneye kurya ndavuga ati reka ngurishe zijya ncenga mahera yo kurya akababonetse urumva cyasubira renka satira nkaraba amakara naho yuko noronka n'igihumbi cyo kubika urumva kimaze kimaze kwera ejo canke ejo ugaheza ukaronka ikintu muhira nawe ukigurira akantu neza cyane ego nkuko nakone kugira umuntu abafise intumbero yiwe afise ahagomba gushika abafise avuga ati jewe nubwo ndi muri kano kazi akeneye ko ejo nzobiki inya akeneye ko ejo basi abafise indoto abafise harota guzoshika we nihe urota gushika jewe ndota gushika abandi bashitse ariko uke yuko dutandukanye ariko urumva ntiwo umwe ujya mu motara avuga ati je ngahanu bari sawa undi n'umushoferi avuga ati aha jewe ni sawa uvuga yuko umwe wese arafise ahantu avuga ati ndafise aho je nipfuza gushika ko ego icyo cyo kirumvikana mugo urumva ntiho ca wipfuza ati je nkeneye kuronka ivyanaka nico nyene ukipfuza kuronka ivyanaka ahubwo ugomba kurondera ivyo uvuga ati jewe ngomba je gushika hano ndondera ivyo wanje urumva no ca nipfuza ati nkeneye kubaka iyetaje gamutanga igavese gabihera mu ndoto nushobora kuko iyi utoyubaka iyo etaje yo so yubaka mugo urumva si ibintu biriko birihutirwa oya si byo kwihutirwa n'ubundi bigenda buke nukuba ufise indoto okay ico kirumvikana naje indoto basi zo kubaka iyetaje nagenda ndazirota kubisanzwe ariko uzibonera he uzibonera he ndazibona mi business nyene ndiko ndakora ariko ni ubaza ko ari vuba canke ati jewe uko biri kose bitebuke urumva ico cyo kirumvikana bitebuke nzotegerezwa gushika urumva nshashira muri kazoza ati birashika nanje nkubaka etaje nkiyo kandi vuye ngaha muri makuvuga ati jewe umugambi nshaka kuzobandanya igihe canje cyose n'uyu shaferi ushaka guhinduka sinzi nyene birashika urumva cy'umuntu Imana iramuteguriye ntawe ubizi kankuba umwanya ndi kwi business je mbona yuko iyi ari sawa kubera ari imbesheje yego hari abantu benshi kumbure twasize ruguru twese uzakusanga tuvuka ruguru nako tukahita tuvuga ati reka tumane kubujumba tukurondera ubuzima ariko kandi hari umuntu ababona yuko umenga ati ibujumbure no hantu hari ubuzima ninamanuka ubuzima nzoba ndaburonse sibe nike gushobora guhanura umuntu akiri ruguru umugabo avuga ati jewe ibujumbura ntegerezwa ni mu gisagara je naye ntegerezwa kuja kuronderera nike nshobora kumuhanura icyo kintu namuhanura ikintu namuhanura namubwira ati yoza akaraba natwe ukuntu tubayeho nawe akabyibonera kubera umuntu ari ruguru umuhanura ati ntuze bujumbura no kwankana murankana arakubwiza ukuri tawe aho ntunkunda tindeka nanje manuke nirabire ivyo bintu umuntu ushije nanje ndabirabe umva ari umuntu aguhanuje kumubwira ati ngo nawe harabe uramureka kaza kusha kumba tubye rero biragoye burya hariya anya kugira ngo kubera ko nimba rugambere manutse kugira ngo uzura nk'ahantu tangura gushikira urara
gufungura kugira utaratangura kumenya urumva ko ari ibintu bigoye uwo nawe rero urumva umuhanuye ivyo nk'ivyo kabimubwira muca mwankana avuga ati gendeka nibeko manuke nanje ndaharabe urumva nawe nturi bumugwanye tumubwira ati ngo nawe uhara kwera umuhanuye tareke Ashobora umengura umwansi wiwe nushaka nayo gushika mu gisagara nk'abandi bamaze kuhashika ubu mwanga cyane uri umusore umusore wese abavuga ati jewe umwanya n'umwanya ushobora kuzubaka neza cyane uko biri kose ariko kandi hari ukubaka ugasanga ugize amahitamwe mabi sivyo uvyamashika kandi ukavyumvira yego uje no kubaka bashaka kuvyumvira iyo uvyumviriye uza gusanga utora iki canke hasigaye ko ukora iki we ubwa nk'ivyo byo uvyumviriye kiri nko kwishuri n'amashuri ubu yataye hama rero we nduri kwishuri uri mu kazi kumva uri ku kazi wewe deja gende ku kazi ariko kuvyumvira iyo uvyumviriye uza gusanga ari bizoba nk'umugihe nkena gute ibintu byo kubaka mu minsi mikeya none ko mvuga ati jahandi ku kazi rashika nkatora nk'ibihumbi 2 nkavuga ati reka ndabibike ahantu bizoba kazoza ndaba ukuntu nanje no kubaka inzu nkamera nk'abandi nyene nkashira ahantu agatinda kagwira hamanzo nkayubaka ikuzo urumva ni nkuko renda yubatse ndi no mu gisagara baho ndi nashisigara ruguru nawe acabona yuko mu gisagara hari amahera menshi cyo gituma yakubwiye ati ngomba manuke Bujumbura umwankiye shobona kumwansi muba mwankanye ubwo nyene yes kugira ngo uze wirinde amahitamwe mabi biwo muzubakana wamuvyumvira ko wewe ko twari igihe umuntu yongora ugasanga arongoye nabi wamuvyumvira kugira ngo ntuzohitemwe nabi amwumvira ko bigenza gute guhitamo nabi umuntu mwashimanye nta nabi birimo umuntu mwavyumvikaniyeho nyene mukamara gutwarana urumva hari ushobora kuvyumvikana mugabo ejo canke igihe mwagira mu nzu kuvuga ati ndicuza kabisa werega kwicuza aho ntubaye wa mbere benshi bama bicujije kandi nta kintu na kimwe bibatwara muri make nta gishasha uzobukoze n'ivyo abandi noba nkoze ivy'abandi bahakoze muri make nukeneye gukora bishasha rero bitandukanye n'ivyo abandi bakoze ivy'abandi bakoze none nk'ibintu byo gushwana n'umugore rega si ibintu bishasha wo bukoze kandi utobubaye wa mbere oya apana gushwana hariho gushwana no kutumvikana yego gushwana byo nibisanzwe mushobora gushwana kubera akantu nakamutahurije kutumvikana kubwo impamvu zigiye zitandukanye zigatuma umva utoshobora kubijera ivyo bintu ati ntafata ingingo ingingo uyifata kubisanzwe umugore kubera muri bamwe murabyumvikana hama mugahanurana ari wakosheje miri kosa mugahanurana bigasubira ku murongo kuko uri kurevuga niko bizogenda mu rugo n'ivyashika ugasanga hari ikintu mudahurije je niko bizogenda tuzohanurana kandi tuzumvikana nkuko twumvikanye mu gukundana hama tugatwarana no mu gushwana tuzoshwana hama duhanurane bisubire ku murongo ubu remaze ugakunda jewe ndakunze nyene nubu neza cyane cyane nzi ngo ni vya kera cyakera gute none uheze ugafatanya gute urukundo hamwe n'akazi urukundo n'akazi genda bifatanya byose ntabyo kuvuga ngo reka mpebe urukundo hama nkora akazi oya ndakora akazi nkongera nkakunda hariho ikintu abantu bashobora kuvuga ati abakobwa usanga bigira ibintu ugasanga avuga ati kujya umuhungu afite akazi bimengo ni karasanzwe cewe sinomwemera ivyo bikagenda gute wewe ukamwizeza ariko abakobwa nabo si bose bagayubutse umuntu abakora ahubwo umukobwa nyine akunda ujya mu ntakora udakora umukobwa ntazogukunda agukundiriye abakobwa bakunda ivyo uri kinebwe ko bakunda ko abahonga ko babahonga sha abahungu ubu ntibagihonga ubu nawe ntuhonga rero kubera kuberisha udusiguriye impamvu nyene kubera impamvu urumva shika umukobwa urumva mwarumvikanye mukizerana mugakundana kiba gisigaye wowe abashaka kumutwara nta kindi kintu rega abashaka umukobwa mwarakundanye kiba gisigaye abashaka kumutwara nta bindi dusuzana n'ikiganiro cacu rero kubera ko izuba ni ryinshi cyane mu gisagara muri iyi minsi mu gisagara harashushe ku rugezo rudasanzwe nicyo kintu kumbura ushobora guhanurira umujene wari wese ahari mugabo abona ko ari ukurera amaboko aho yoba ari hose rero umuntu dufate nk'ururunganwe rw'iwacu
je ari nk'umuntu ari ruguru ambwira ati niyaranje arondera ubuzima je nta kindi kintu nomubwira uri ngaha yamaze kubigushikamo mu gisagara mugabo ugasanga yatwawe n'ibindi bintu hariya bivana n'ivyo ari byo bintu biba byamutwaye ingeso mbi yoyiheba hama agapambana n'ubuzima kubera mu gisagara ni hatari tweshe turabona bintu ana kubisanzwe ibintu byarazimbye nta muntu uzoronka guhitya gusa utaravye ngo ukore nyene hama uronka ikintu cyo gufungura urumva udakoze nta kintu cyo zoronka nkaho ibujumbu muri make ubwirizo guhaguruka ugakora uko vyogenda kose yenda gushima cyane rero Elvis marigwezegiye cyane kandi muri kano kazi kawe numvise ufisemo icizere cyinshi yuko ejo cyangwa hirya ibintu byose ukeneye uzobikura hano bizogende neza yego rero ushimira abantu bose bari baradukurikirana unabasezera yego abantu bose je bari baradukurikirana bagize neza ko badukurikiranye asezeye ndabipfuriza umunsi mwiza yego merci beaucoup mubwe mwese bakuma dukurikirana kuva ku ntango gushika ku mpera wewe wese ufashe umwanya wo gukurikirana wegana cyacu batugana n'umuntu asanzwe ikorera utwiwe adandaza amakara amakara abantu benshi babona ngo nakazi gasuzuguritse mugabo kandi yavuze ati niko kazi kantunze amakandi uko biri kose niko nivyo mbona ko bizotuma nubaka yetaje iri imbere yanje canke n'izindi ziri ngaha nyene mu gisagara kandi bashimisha ne gose bafashe umwanya wo gukora kinegana cyacu asante sana